Igisagara ca Bujumbura mu gitondo co kuri wa mbere nko kugeza igihe ca sasita hari hakanye, abantu baboneka mu mabarabara bari bake, ibiro vyaba ibikoreramwo abakozi ba leta canke ibikoreramwo abikorera utwabo vyari vyugaye, nta nzu y'ubudandarizo n'imwe yari yuguruye, hose hariko amagufuri nkuko bivugwa n'umunyagisagara. Harya za Veromo nta galeri n'imwe yari yakoze, zose zari zugaye. Kugenda hamwe bamwe bafise utumagaze tudandarizwamwo ivyamwa, ivy'indya, hose bari bugaye. Iyi ni impande yo kuri busheri Ntazimba. Amagareri preske nka yose yariko imiryango yariko amagufuri yari yugaye, hose hari hugaye, nta kintu na kimwe cariko kirakorwa. Ibaze no mu mabusheri iya kwa Ntazimba emwe bari bashizeko n'iporotaye, basha hari hugaye n'igufuri yariko, asha amapasoneri ibintu vyose, amaalimentation vyose vyari vyugaye. Ubuzima ariko hagati mu gisagara bwatanguye kugaruka mu gihe c'isaha 5 naho nyene abatari bake batabonye iyo ivyo bikorwa vy'isuku vyabereye. Gushika midi 11:30 bariko baragaruka kugurura. Muga gusa sinzi iyo babikoreye kuko nabonye imbere y'izo galeri ngo bariko barakora isuku. Batwaye kuzibura imifurege ko abona hariko amagufuri nyene mugataba hari hugaye. Ahandi hoho za meri numvise ko bakoreye iwabo mu mamidi, ariko ba midi 11:30 bariko baragaruka kugurura umwe. Ku munsi wa gatandatu uheze ni umukuru w'igihugu yabwira abakozi ba leta ko bazi neza ko banezerezwa n'amakonji. Ico gihe yaciye atangaza ko mu kiringo c'indwi yose uhereye ku munsi wa mbere abakozi bose bazohora batonda mu bikorwa bijanye n'isuku.